Kwa gatatu igenekerezo rya gatandatu Rusama 2026 umugujejwe gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi Commission Verite et Reconciliation CVR watunganije igikorwa cyo gushikiriza ingingo za mbere wafashe mu matati y'amatongo n'ayandi matungo y'abene gihugu mu ntara ya Gitega. Cyo cyabereye muri quartier ya Shatanya muri commune ya Gitega n'intara ya Gitega, kaba cyaranzwe no gusubiza ivyanyazwe hamwe no gusomera abene gihugu ingingo zafashwe ku matati yabonetse no mu yandi makomine agize iyo ntara. Umukuru w'umugwi CVR Pierre Claver Ndayicariye afadikanje n'abandi bawugize niwe yashikirije izo ngingo zafashwe mu matati y'amatongo yo mu ntara yose ya Gitega. Mu ngingo 9 zashikirijwe harimo izi zikurikira: abemeye kuganira bakazana amasezerano muri CVR, uwo mugwi ugaca ushira mu ngiro ayo masezerano. Uwitwaye amatoza amaze kwerekana ko yabeshe atakura afise acaremera gusokora urubanza akandikira CVR kandi akanasinya ko itongo yari yaritwariye arihevye. Uwanyazwe asanzwe ari ku ntonde z'imyidondoro ya CVR yakuwe mu bubiko bw'inyandiko Igitega, aho hari nk'akarorero amatati yahuza Tarik Bashir na Birara Pierre yari umujandarume mu 1972 aserukiwe na cyo bashaka Wilfried yasubijwe iparasera yubatse beneyo bayinyazwe. Umuryango w'umuhisi Birara Pierre userukiwe na cyo bashaka Wilfried urakomorewe iparasera n'ibirimo vyose iri muri quartier Shatanya commune n'intara ya Gitega mu matati na Tarik Bashir. Ingingo ya kabiri, Tarik Bashir arahebujwe kuri iyo parasera yari mu matati bavitaniye n'umuryango usigwa na Birara Pierre. Ingingo ya gatatu, urukuta mu gifaransa bita mur mitoyen gubatswe na Tarik Bashir muri parasere ya Birara Pierre niko rubibe ntabanduka rubatandukanya kandi umwe wese azokubahiriza. Ingingo ya kane, iyi ngingo ni ntabanduka ishigwa mu ngiro igisohoka kandi ntiyungururizwa mu masentare hisunzwe ingingo ya 14 na 15 zibwirizwa nomero 1 agakwego 11 ryo kwigenekerezo rya 28 Rusama 2024 rigenga umugwi CVR. Ingingo ya gatanu, izi ngingo zose n'imanza zerekeye iparasera zirafuswe. Ingingo ya gatandatu, umugwi CVR ni ujejwe gushira mu ngiro iyi ngingo. Abakomiseri bakoranye biga kino kibazo bakoranye itariki 15 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026 nibo baba bakurikira: Ambassadeur Ndayicariye Petero Karaveri, Musenyeri Kimararungu Aime Joseph, Nzigamasabo Leya Pascazi, Ambassadeur Mosi Selemani, Ambassadeur Budiringanya Stella, Ambassadeur Laurent Kavakure, Commissaire Nijimbere Alice, Ndikumana Vianney Commissaire, Commissaire Pastor Nahimana Elia, Commissaire Honorable Zidokose Denise, Commissaire Patiri Niyoguru Pascal na Commissaire Rukundo Charlotte. Abatashoboye kuganira na CVR gafata ingingo ibereye. Urubanza rwahuza Eglise Methodiste na Generose rutakiriwe kuko amatati y'iryo tongo adafitanye isano n'ibihe vy'amakuba yashikiye Uburundi. Pierre Claver Ndayicariye yamenyeje ko izo ngingo zifatiwe hamwe n'izindi zari zisanzwe zarafashwe ku matati nkayo kandi ko ari ntabanduka zikaba zizoshirwa mu ngiro mu gihugu cose. Umukuru w'umugwi CVR izo ngingo dushikiriza uno musi ni ingingo ntabanduka, ni ingingo zishirwa mu ngiro zigisohoka kandi ntizunguruzwa mu masentare hisunzwe ingingo za 14 na 15 zibwirizwa nomero 1
agakwego 11 ryo kuwa 28 Rusama 2024 rigenga umugwi severe. Ikindi twomenyesha abarundi nuko botahura bose ko umugwi severe ari ujejwe gushira mu ngiro izo ngingo ukoresheje ububasha bwose. Iyo ni impanuro ya mbere. Impanuro ya kabiri niyo kurabisha abarongoye intara, abarongoye amakomine, abarongoye amazone, amakaritiye n'imitumba kwizi ngingo umugwi severe usohora. Abazozihagarikira ku izina ry'igihugu, ku izina ry'inzego z'igihugu, n'abarongoye intara, ikomine, izone, quartier, n'abarongoye umutekano, n'abashinzwe umutekano, n'abashinzwe inyamiramabi. Ariko itungo canke inzu uwo vyegereye wa mbere yitwa chef de quartier, akitwa chef de commune. Bere yasavye abarundi bose bazi ko bicaye mu matongo atarayabo kwegera beneyo bakumvikana bagashiraho amasezerano bakashikiriza severe imbere yuko uwo mugwi ufata ingingo nabanduka. Inyago rero ngo nikidandaza kuko hari bene co uko ufise ikintu aratandukanya na nyene co. Kubwiwe abadandaza n'abagura iminyagano babikwegeye ingorane. Pierre Claver Ndayicariye ahamagarira abene igihugu kwitwararika cane igihe bagura amatongo, abasaba kubanza gusuzuma neza kahise kayo kugira ngo ntibaze basange baguze amatongo yanyazwe. Abanyaze tubasavye tubahanuye tuti ganira nabo mwanyaze, hagira amasezerano mushikako. Umugwi severe utararinda kuza kuvyiga no kubitohoza. Ikinyagano nikidandazwa, n'uguze ikinyagano abaguze ikinyagano ntabaguze ikintu cavuye kuri nyeneco. Nico gituma twaba twisigura tuti hariho beneco mu gifaransa propriétaire, hariho abagifise mu gifaransa propriétaire, possesseur ugifise atari gwiwe aratandukanye na propriétaire. Muvyo twigisha twama tuvuga nyeneco ntawumu sunika, nyeneco propriétaire nta concurrence ibaho. Mu kinyamazuru bavuga yuko le droit de propriété est sacré, perpétuel et absolu. Ico kintu rero mudandaza mwarakinyaze muriteye ingorane mwewe mukidandaje, kandi nawe ukiguze uriteye ingorane. Ndahereje mvuga nti ibi dukora vyitwa ubutungane burwanisha, no kuvuga buje gutohoza bugatanga umuco kuvyo ubutungane busanzwe butashoboye gutorera inyishu, butashoboye gutorera umuco. Nico bita justice classique ni twebwe, no justice transitionnelle ni twebwe, justice classique ni les cours et tribunaux. Nizo mutitiranye na haturi kuko ejo ngira mereze ngaho nta mahoro arama, nta butungane mu gihugu no mu miryango bishoboka harabicaye mu bitari gwabo, bene vyo nabo babiraba barengana mu maganya mu gahinda. Tugire Kristo murakoze cyane. Yasavye kandi abajeje intwaro n'ubutungane gukomeza guhimiriza abene igihugu kwirinda kugura amatungo batazi kahise kayo. Asaba kandi abashikijwe ivyanyazwe kudategwa igitsure. Ikindi naco agasaba kubaha no kubahiriza abarushijwe. Pierre Claver Ndayicariye yahamagariye abarundi gutsimbataza amahoro n'ubutungane kugira ngo bashike ku iterambere rirama, maze amaganya n'agahinda vya kahise bere burundu mu gihugu. Umugwi severe rero ngo waje gutorera inyishu ivyananiranye, nukuvuga ubutungane bunwanisha kuko ata mahoro ashoboka canke arama hari abicaye mu bitari ivyabo, bene vyo bacaho babiraba. Muraba dushikiriza ivyabo vyanyazwe, ntihagire umuntu n'umwe leta izokumva
ya kankamiwe yatewe igitsure. Leta n'ububasha ifise mu nzego ifise izohaguruka ibwire uyu muntu atera igitsure uyundi kw'ivyo bihe vyaheze. Ica kane twubwira abari ngaha no kubasaba kubaha no kubahiriza uwarushijwe twumwubahe, kuko ivyo Uburundi bwaciyemo ni vyinshi. Mubanyaze, hari abanyaze bafise ubutegetsi, mubanyaze hari abanyaze bishimikije abo bavukana bari mu butegetsi, mubanyaze hari abanyaze babonye amatongo canke amazu bene yo barasanzaye barahunze. Ariko abo bose twashaka twibuze ijambo rikomeye ryo mu mategeko. Co bashaka Wilfried yaserukiye umuryango wa Birara Pierre numwe mu bakomorewe iyo parcela iri muri quartier ya Shatanya, yarashimye kuba barashikirijwe ahantu se wabo bari bamunyaze kuko bamwita umumenja. Eka ndetse yarashimye n'umukuru w'igihugu yashizeho uwo mugwi severe, arongera kandi ashimira n'inshuti n'abagenzi bababaye hafi mu kubashigikira bakaba bashitse ku gukomoregwa. Tugashimira abatwara abarongoye iyo severe yacu kuko niya twese ni n'undi wese. Ngashimira n'umuryango wanje wafashije ibintu byinshi mu kumpa amakonseye, mu kunyankuraja mu buryo byinshi bijana navyo. Ngashimira n'umutambukanyi wanje wazanaye n'uyu munsi, nkaca nshimira abagenzi n'ababanyi bose. Umunsi ni umunsi mukuru kuri jewe ku muryango wa Birara.